Yatwagarutse na Cike aza kubwira ati balance yem ati nipi bimenye komeze ya ni Cike aza kubwira ati balance yem John ko bisangwa niseyo ya ni Seo TV1 ndabakunda cyane bakunzi banje rero ya ngiye kuba ngaruka tubone 5 kuri 5 ivyo magiye munsi bangiye kuba nongera ndabikora ya ndabakunda cyane nakoze amakosa menshi ariko nshaka kora ivyiza nshaka nipime menye komeze nshaka nipime menye komeze nakoze amakosa menshi ariko nshaka kora ivyiza nshaka nipime menye komeze menye ko nkuranye n'igipimo ngerageza kuvyibagira ariko nkatangura kwicuza sinzi ko nzigira mbona gucunga kwanje nshaka kuvyibagira ariko nkatangura kwicuza nkora ivyiza kugira ngo umunsi umaze mbone gucunga kwanje nakoze amakosa menshi ariko nshaka kuri vyiza nshaka nipime menye komeze nshaka nipime menye komeze nakoze amakosa menshi ariko nshaka kuri vyiza nshaka nipime menye komeze menye ko nkuranye n'igipimo Ngoze vyiza 9 uvuye mu bibi 10 nigeze gukora bivuze ko nuguma ndi umunyamakosa cyangwa ndije ntazi guharura nambabazi ngiye kubisabira nta numwe nguye kwagiriza amakosa yanje ngerageza kwibagira ariko nkatangura kwicuza sinzi ko nzigira mbona gucungwa kwanje nshaka kuvyibagira ariko nkatangura kwicuza muri vyiza kugira ngo umuco umaze mbone gucungwa kwanje nakoze amakosa menshi ariko nshaka kuri vyiza nshaka nipime menye komeze nshaka nipime menye komeze nakoze amakosa menshi ariko nshaka kuri vyiza nshaka nipime menye komeze menye ko nkuranye n'igipimo nishikaza kubwira ati balance yemo menye ko nkuranye n'igipimo menye ko nkuranye n'igipimo menye ko nkuranye n'igipimo